nabonye ino weekend iza ko ari weekend nziza muri Primus League. Ni inkino zigiye zitandukanye kuba ziriko zirakinwa muri Primus League Burundi. Nabonye afishe ameze neza cyane gose, ama equipe agiye atandukanye agiye kugaruka kugira ngo barabiye ko ibintu vyogenda neza cyane gose. Inkino zirateguye, nabonye utuntu tumeze neza hari inkino zishika kuri zine zitovye. Patrick araba inbox ndi kumuha akano kameze neza. Nuko match zose uko zimeze di ku munsi wa gatanu duhe calendrier yose ayima turaca ko izo match. Mbwira abantu bazorya mvango ndabahe gahunda y'ahantu mvango bazorira ubuzima. Eko mbere na mbere Interstar bari kumwe na Academy Deira, igenekerezo rya 24 ni ku munsi wa gatanu kuri stade Urunani. Ni mugiye kandi kurundi Rwanda Vision 2026 bari kumwe na equipe ya Moso Sugar kuri stade Urunani nyene. Iyi Interstar ni gicisa Ndwi, ya Moso Sugar ni gicisa 9:45. Ni mugiye kandi kurundi ruhande ku munsi wa gatandatu inkino nizo zaca zibandanya, ni equipe ya Burundi Sport Dynamique aza kuba ari kumwe na equipe ya Vitara Football Club kuri stade Urunani gicisa Ndwi. Mugiye Rukinzo Football Club aza kuba bari ko bakira equipe ya Flambeau du Centre ku munsi wa gatandatu nyene kuri stade Urunani gicisa 9:45. Ni mugiye kandi ziri nkino zaca zibandanya ku munsi w'Imana, equipe ya Message Ngozi yakira equipe ya Ngozi City gicisa 9 kuri stade Rukundo. Equipe ya Musongari Football Club azoca bakira equipe ya Aigle Noir Sport Club kuri stade Ngoma gicisa 9:45. Ni mugihe Mamuroza bari kumwe na equipe ya Irabandanya Sipiri gicisa 9 kuri stade Runani. Olympique Star bari kumwe na equipe ya Kayanza TD gicisa 9 kuri stade Umuco. Nuko inkino zitegekanije muri Primus League muri ino weekend ku munsi wa 17 w'igana. Ni uko inkino navuga ziteganije kuri muri Primus League Burundi. Ariko bwana Patrick gahunda nuvuga ngo zimeze neza. Weekend ari inkino zisha kuri zitatu. Tuhere kuri stade Runani, match Rukinzo Flambeau du Centre. Dodi araza kuba ari kwa Miburo atigeza anva ngo yoroheza Dodi uno mwaka w'imikino. Ajya match Gitega ntibanganije? Baranganije? Yana mutwaye Coupe du President cyane. Igisindo cyatsinzwe Naidi muri Coupe du President mu minota ya nyuma y'urukino. Flambeau du Centre imbere ya Rukinzo. Inyuma kungana na Royal Vision bari muhira. Dodi araza kuba ari kuri stadio Urunani ku gatandatu. Iyi match hari izindi gahunda zikaze nabundi samedi nacinja mu Cibitoki nkararayo nkaraba ino match na match zihari na dimanche nkararayo nasi muhira hariya. Bayiziwe yavuga ngo nukugenda vendredi. Ngo nukugenda vendredi. Hari izindi gahunda hano kuri PG Classic. Nuko Edi mbere na mbere equipe ya Rukinzo ndetse na Flambeau du Centre mumve ya match ri crucial, ya match bigoye kumenya ngo ni nakazotsinda. Rero nico gituma ahantu ushobora kuvuga ngo Flambeau du Centre izotsinda cyangwa Rukinzo izotsinda, ahubwo amahigwa areho no kunganya cyane kuko Flambeau du Centre na Rukinzo mateka yabo bamaze gukina inkino zigera kuri 13. Equipe ya Flambeau du Centre baratsinze inkino zigera kuri 5, equipe ya Rukinzo baratsinze inkino zigera kuri 4, banganya bose inkino zigera kuri 4. Inkino baheruka gukina Rukinzo babasanze kuri stade Ngoma muri sezihezi babatsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe muri Fazare. Fazare turu baja kuri stade Ngoma banganya ubusa ku bundi. Nako ahubwo murantunga. Flambeau du Centre batsinze Rukinzo Fazare ku kibuga ca Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa i Buganda. Kuri stade Runani. Hanyuma muri Fazare turu baja kuri stade Ngoma banganya ubusa ku bundi. Iyi match bagiye gukina Flambeau du Centre bafise abasatirizi basinyishije, ariko abasatirizi ataco bari kuri match ari Emega Kiza hamwe na Semere. Ni Olivier Bayize na Emega Kiza basore bahora no muri equipe bakoze amateka dasanzwe cyane. Emega Kiza ni kumwe na equipe yatwaye Primus League ndiko aja mu Rwanda. Ni Flambeau du Centre akakanya bagiye gukina aba basatirizi babatakino na kimwe batanze muri match ari Flambeau du Centre nako muri match ya baheruka gukina iyo muri ya 6e journée bakina na Royal Vision 2026 banganya igisindo kimwe ku kindi. Flambeau du Centre ya equipe keshi kunze kunganya. Rukinzo batsinze Flambeau. Flambeau yatsindiye Rukinzo hari. No kuvuga ni Flambeau yatsinze Rukinzo muri match ari. 2-0. Hanyuma match ruturu banganya ubusa ku bundi kuri stade Ngoma. Ni Flambeau du Centre rero kano kanya baza gukina bafise inguvu zidasanzwe zo kuja gukora muri atakwa Rukinzo. Ahubwo rero ngo byagenze match ya mbere ya champion mwaka weze ko ari saison 2023-2024. Flambeau batsinze Rukinzo kuri stade Gitega kuri stade Ngoma kimwe ku busa.
match retour yabereye ku munani bacabatsinda Flambeau Centre Flambeau Centre ukinzo biri ku busa yabatsinze rero tu match are niyo bangaje usa kubundi hirya yaje mu kwezi kwa 11 hari igitego ego ni Flambeau Centre burya Jike nkunze kubona Edi Flambeau Centre namye ndakivuga ku ruhande rwanje ni ya equipe yoroshe gukura ku inota rimwe kurusha gukura kwa manota 3 urondera inota rimwe kuri Flambeau Centre by'ukuri hari amahirwe menshi cyane yo kuyakura bivanye no ko Flambeau Centre ntiba bafise jet de passe imeze neza ariko mugabo bagaca bagira ikintu citwa pressing kitameze neza cyane ntibazi gusatira ba pressa equipe bariko barahura nayo bizera ko Mose ndi wumwe aza kwirondera ikibanza gatera mu izamu bizera kundi mu kinyatandukanye aza kwirondera ariko mugabo giye kuraba muri je d'ensemble si ya equipe ifise style de jeu gusatira ngo ndonka ibitsindo ndavyirondereye baraza ko rafise akazi na Rokinzo Musongati ku munsi w'Imana saa 9:50 hariya kuri stade Ngoma barakira equipe ya Green Wild Fighters equipe zibiri zifise ibintu bitandukanye bariko baragerageza gukora muri Primus League hano Eginware Musongati nishora gutuma akazi na vuba muru Musongati none reka nabonye niyo mahigwe bafise yonyene naza ko ni watsindwa na equipe ya Eginware zose no kurota igikombe muri Musongati bizabiheze kuko Musongati Eginware rushona atarimwe vuba muru nuvuga ko Egenwari nganije na Flambeau na Musongati ikiga 37 ba muri tsindere ba masipiri 38 cikiraramo hanyuma Musongati nibatsindwa na equipe ya Egenwari ubwa mbere bwo Egenwari barusha amanota 8 equipe ya Musongati cyawumva rero niyo Musongati yatsindwa na equipe ya Egenwari no kuvuga Musongati gatsindwa na Egenwari ikigira amanota nakigatsinda Egenwari ikigira amanota agera kuri 32 nako 31 ikisigara rusho na Egenwari amanota agera kuri 5 bizaba bigishoboka ariko mugabo mugiye botsindwa na equipe ya Egenwari no kuvuga ko Musongati bamaze kuva muri projet canke muri mu ciyumviro cyo gutwara igikombe ca Primus League Burundi niyo mpamvu runo rukino ku ruhande rwa Musongati rurakomeye kandi kigira kabiri Egenwari barasragolinga ku kibuga c'Ingoma kugira ngo ze kwakora amanota 3 imbere y'abafana ba equipe ya Musongati bafise ikintu bariko bararondera muri iki gihe babona equipe kandi ikomeye imeze neza nibaza ko kuri Egenwari biraza ko bigoye cyane kuri bo gukura amanota imbere ya equipe ya Musongati kuri stade Ingoma karaza ko arakazi gakomeye ni match no vuga ngo ikaze mvuga ngo match ikaze kabisa Egenwari Musongati ino match ba muri shura kuyungukiramo kabisa bafise na rendezvous idakaze cyanga bikunda nibuma muri uyunguka kurusha abandi yego Ngozi City Message Ngozi derby y'Ingozi iraza kubi hari ku weekend n'ubundi Ngozi City tugiye kuraba equipe nimba yoshobora gukonvenka nka faza ariko yabikoze nyuma yo gutsinda Message Ngozi bisindo bigera kuri bitatu byose kubusa no mumenyereza Ngozi City aravuga ngo Zigiye nakiriye match no shobora kwansindira ntigishoboka ndetse ari navyerekanye n'imbere ya equipe ya Musongati ni Ngozi City muri iki gihe bagiye gukina bo bari equipe isa niri kwira niyubaka cyane kuko baranegiye ku isoko muri bino biruko vya Fazare nyuma yo kurangiza Fazare muri kano karuko baragiye ku isoko bongera kongereza ingufu baravuga ngo turaje kugira ngo turabiko twokongera kurivariza muri Primus League kandi imwe mu ma equipe banezerwa batsinze ne equipe yitwa Message Ngozi muri iki gihe isa niri kwira subira inyuma cyane batsinze nako basinyishije yitwa Placide Hitimana sore bari muri project Kanzo United ndamwibuka ameze neza cyane ndavuga equipe ya Ngozi City Vivyaremera gutsindwa ibitsindo bitatu kusana nabonye mu nama yahuje abakinyi na staff n'abakunzi b'imbere hari cyo uburongozi bwa Message Ngozi bwemereye Message Ngozi ino sezo bakaramuka bagize sezo nziza bagatwara Primus League Burundi ngo babemera agashimwe ntibababwiye ibyo bazoba mugabo ngo bazoha ibintu nabonye batari biteze harika tubirindira ariko mugabo ku ruhande rwa Vivien ntasabwa no kwemera gutsindwa na Ngozi City yavyemera equipe ya Ngozi City mwino minsi isa niri kwirifatira equipe ya Message Ngozi ku rugero ruboneka kukijanye niki kukijanye n'abafana Ngozi City bari imbere kukijanye no mu kibuga Ngozi City barashoye gutsinda equipe ya Message Ngozi bisindo bigira kuri 3 kubusa ariko mugabo nibaza ko mbere byabaye surprise idasanzwe kuri Message Ngozi kuruta uko biza kuba muri surprise y'uno munsi Message Ngozi baze equipe bagiye gukina nayo ko ari equipe yashoye kubatsinda ibitsindo bitatu ni ya equipe akakanya isanzwe ifise agatima ko kwihora canke bakavuga ngo vyanka bikunda turakeneye kubona Ngozi City nayo ija muri ca kibanza twarimo muri saison nako muri Fazare
hahandi twataha tumaramara ufise amazina wanashima ashobora no kubigufasha bahise hari inyuma ahubwo natangaye kubona ukuntu bashobora gutsinda ibitsindo bigira kuri bitatu byose bakabitsina mu gice cya mbere cya kabiri bikarangira atacu baje gukora rero nibaza ko ubwa mbere yabaye surprise kuri message ngo zigutsindwa na equipe ya Ngozi City muri kano kanya rero bigoye kuri Vivi bati gusigura ngo yabaye surprise canke hari ikintu cantunguye kubona Ngozi City nsinze niyo mpamvu runo rukino nago ruzuba rukino kandi rukomeye izi ni nkino ko ari zitatu zose Edi zigoye kubonamo ikintu kizozivamo byose bishoboka neho zino nkino zigoreye kandi naho zino nkino zikomereye ari Rukinzo na Flambeau du Centre byose birashoboka ari Musongati na Aigle Noir byose birashoboka ari Ngozi City na Message Ngozi kabisa ntomira abakunzi b'imipira maguru kujayo kuri bino bibuga bazokunira ni stade no yendwa ngo ni stade no weekend zimeze neza Aigle Noir Musongati burya nivyo derby ari Ngozi mugabe no match ya Musongati na Aigle Noir igitego kuri stade Ngoma Jiminda yize ari nakazi yego kabisa Omar nakagero Jiminda yize haje match ari byagenze gute kuri NPPC barakubiswe Nuze yarakubiswe Musongati sivyo yari yabiri kubusa kuri hariya kuri stade Ngoma kuri nkuru za Peace Park Complex na kuri nkuru za Peace Park Complex Stadium kibuga badaherutse no gukora ko manota vuba rero niho ni turi muri tour ano champion igeze mu biharuro cyane turi faze ruturi champion igeze iyi match iri complicano atandukanye ni kuvuga kuri Musongati ahabo baza bagwana kugira ngo barabe yuko bo kwinjira mu equipe basahiganuga igikombe cha Primus League Burundi uko ni watsinda Aigle Noir biza kwa bigishoboka ushobora gutsinda Boma muri ukayegera ushobora kuja kwa Flambeau du Centre mugakina muri derby ukayitsinda cyangwa ukanganya nayo vyumvikana ko ikintu ca mbere equipe ya mbere Musongati cha equipe za mbere bakereye kugwana nazo no kuza gutsindiza equipe ziri imbere rero muri Primus nimba Omar ntakagera ari muri gahunda zo gutwara Primus League Burundi ateza gutsinda imigwi bahanganye kana nafise n'amahirwe bugena ba muri zo musaya kuri stade Ngoma uko match bakinye muri phase are baranganirije mu Cibitoke kandi unaravye Buamuru se equipe kunda gutsinda kuri stade Ngoma no gutsinda Aigle Noir biraza kukugarura nimba uri seri uri Musonga tugaruka muri Primus League gutwara Primus League biragora neza mugabo kuri Aigle Noir naho nyene ino ni equipe no musi resto envago instoppable statistique ibiharo niki iyi equipe ni instoppable karaza ko arakazi gakomeye kuri Jimmy kimwe mu bibuga bigoye gukura ko amanota nka Aigle Noir nako nka stade Ngoma gukura ko amanota muga kuri Musongati biraza ko ari ibintu bigoye mu gihe buma muri yo izo biri ko barabira hafi bacungira hafi ku munsi w'Imana yo ifitiye amasipiri amasipiri amaze kuba barandikika mvango bashobora kutarangiza champion mvango bahawe warning na FB Pajo mukanze ndamuhe ikete FB bandikiye Eroba Masipiri babwira ati match ya 16e journée yari kubuzana kwawuzana Olympique Star ntimwayitavye babate for 5 bitatu kubusa banacigwa mande katura bakwiswa mande yangaye hajya yimbi majana 5 franga make cyane franga make cyane kabisa umuntu ananiwe no kuja ku kibuga nagusigura ko abutitikiye kuva ibujumbura ashika mu Cibitoke nagusigura ko kuba ikibazo cy'uburyo bwa déplacement hacuma kwita mande ya 500,000 ayo mande niyo honyine iyo tike niyo nayikoresheje aja mu Cibitoke kuko match bana babwira ngo urumva haraga chapitre ngo nous référons au chapitre 6 paragraphe D de règlement Primus League Burundi votre club perd le match 74 par forfait score 0 B à 3 B prise une amende de 500,000 en prise votre club devra rembourser les frais liés à l'organisation du match et indemnité des officiels du match vos frais de déplacement et de l'équipement et de l'équipe visiteuse bararihamera menshi bongira ngo nous portons à votre connaissance que la prochaine absence au match équivaudra à votre disqualification au championnat Primus League 2024-2025 sans préjudice d'autres mesures collectives qui suivront. Sivyo rétrogradation sanction financière n'ibiki ati tunababwiye ko mugasubira kwitwa forfait indi match ikurikira Primus League turabahana tubakure muri championnat
aho ico kiraza ko ari igihano ca mbere tutarazana ko n'ibindi bihano shabwa ati muzomara n'imyaka 2 mudakinye champion mu Burundi nuko nyene bitegerezwa ni muri mu masipiri ejo tugiye muri FFP nyene tu nyene baranabaza kuri kagasije ka equipe y'amasipiri umwe yaravuze ngo equipe yagiye muri phase ale yagiye kuruhuka muri phase ale ibintu bitunganye basi nivyo bidatunganye ariko mugabije muri ironka karuko kari hafi y'ukwezi kose kugira ngo ije kwitunganya igaruke muri championnat basi meze neza kuri match ya mbere uje gukina muri phase retour iyo match uje gukina nako nta niyo witavye bivanye nuko ari bibazo gifise ngira ngo vy'uburyo n'ibindi bitandukanye udashobora utarakemura ibi vy'ukuri nivyerekana ko ari n'izindi match ushobora gusiba kutaja gukina kubera bino bibazo vy'uburyo ukwezi warurose ko kuruhuka mbega uzoshobora gukina za ndwi zigera kuri 10 na zingahe zikurikirana utaruhuka ibi vyose ni kibazo kuri masipiri bamaze gusiba inkino zigera kuri zibira amaforfa abiri muri Primus League mu mategeko ni inkino zigera kuri 3 gusa kugira ngo ucutera uva muri champion aha rero je nibaza ko tugiye kubona umugwi wa mbere kugwa muri champion witwa masipiri byanga bikunda Boamuru rero bo bafise masipiri nanabonye kuri andvanga abantu bamukeneye amakuru ya Boamuru reka ndabarangiye nanabonye page iri update ya Mamuru iyi page iri update kabisa reka ndanamubwire screenshot Patrick Mwenga bw'ivyuma ayibereka abantu yitwa FC Boamuru official manu ziko screenshot wanje tagikura yagiyeyo sure irajaye mugabo reka nkwe kubugicize telefone yanje iri mu bintu byinshi niza bigaragaze icyo no kwita image Shizari Anwar yitwa FC Boamuru official sinikwambia I don't know why yeah ni ngira ni capacity papa yo capacity ndakore capacity zigaye ni hatari 77 giga ziri libre I don't know why sivyo ariko abantu mvango bakina makuru ya Boamuru igitwa ndabuye kuri update iheraba amafish ariko babonye ikava simbi kabisa Boamuru FC always win next match Vazi Serba Masipiri Stade Runani Kenzeri get ready urabona Jafet Niera na musore ni Benzema nako ni Benzema musore akina hagati bana ko akava kameze neza cyane gose nanabajije mu designer kandi ngwazikora yitwa Papa Ramond hari ubanza yego ndanamuramutse urabona ko iri update urabona hano mbango bashyizeho full time ya Moso Sugar hano mitabara bashiriyeko iyi ni match yabahuje na Moso Sugar nako mbango bashyize ko 11 de départ urabona ko match day ya Moso Sugar niki kava nako kari kameze neza urabona ko abantu bakeneye mvango update za Boamuru equipe no vango nkuru yamaze kwiro kwita nabonye Neymar ambwira ngo equipe ngo iri ariko barondera umwanditsi ari officiel akoresha imbuga zabo Instagram Twitter Facebook n'izindi banagira groupe ya WhatsApp y'abakunzi babo bazwi n'umugwi uwo mwanditsi bamuhe vango agize iki ayigere yego yariko ushaka kugira umuvugizi mugabo ntabari mvango ari umwanditsi nimbo umuvugizi biro ya communication ashaka bakura hamwe nande n'uwo mwanditsi gasanga bose equipe ifa kuba professionnel Neymar yambwiye ngo bakoreye ngo umusore bitwa Mane umusatiriza ashaka kuca ku Ndwi no kuri 11 ngo anakaze cyane ngo ni gisasu Jean Paul Neymar ko yambwiye ngiye ngo twakoreye gisasu bitwa Mane umusatiriza no vango akaze cyane sore nkeneye kuba umunsi umwe nzomutera icyo no kwita surprise Jean Paul Neymar papa sinara mu telefone ndamubura uyu nane siyo mfana twabonye yabaye recruté bikaba officiel bakamakira mugo ambwiye inbox ngo bwana Neymar umeze neza ndashima ni kuri uri live kuri PJ Classic FM Allo ati uri live yego kuri radio none weko twabonye recruitment nitwamenye amakuru Boamuru nako ariko banzu uva impande yabo bantu gatoya mazu bimba impande yabo
banzura abantu hatuje badutubwire offre bo muri baguhaye ayo ugiye kubuhembwa nayo waguze. Halo sorare mu misozi kabisa ana maza ati bamuri yaguhe offre imeze gute. Halo we Jean Paul Neymar connection ibirere biri kutukura uyu niwe imagine umuntu usenye mu nebire kudokundira nta kundi muga Jenzo azotuma amawodi musumu yambwiye ngo rero ngo bazanye igisasu kirimbuzi mubi ngo umusore yitwa Mane ngo avuva muri Kongo ngo aragukubita ciye kuri 11 aragukubita ciye kuri 7 aragukubita ciye atandukanye hose ngo araguhushura. Reka tubarindire bafite rero na Masipiri navyo rero ngo bashobora kuba indorerezi nuko rero muri Primus League nuko ibintu bipanze bwana Patrick. Abantu gusa bamenya kuri muri Primus League Burundi muri kano kanyo ko imigwi ihagaze ku munsi wa 16 wiganwa mbere yuko tuze gukina zino ngino z'umunsi wa 17 nuko equipe Egrenwari mu kibanza ca mbere manota 36 equipe ya kabiri ni Bumamuru Football Club ikibanza ca kabiri manota 35 aba gatatu ni Rukinzo manota 30 banganya na equipe ya kane ya Frambody Centre manota 30 wa gatano yitwa Musongati Football Club na manota 28 wa gatandatu yitwa Olympique Stade na manota 27 azigamye ibitsindo 9 mu gihe wa gatandatu na kuwindwi ari Message Ngozi anganya na Olympique Stade 27 izigamye ibitsindo bigira kuri 5 uw'umunani yitwa Ngozi Siri amanota 26 bazigamye ibitsindo bigira kuri 5 w'icenda ni Interstar bari mu kibanza ca 9 n'amanota 26 bazigamye ibitsindo bigira kuri 2 equipe ya Vita Football Club amanota 28 mu kibanza ca 10 n'ibitsindo bigira kuri 14 equipe ya 11 ni equipe yitwa Kayanza United bano bafise amanota agera kuri 18 ibitsindo bigira kuri 7 baheranye mu gihe wa 12 yitwa Royal Vision 2026 uno afise amanota agera kuri 17 baziheranye ibitsindo bigira kuri 12 mu gihe kandi ku rundi rwanda wa 13 yitwa Bundesport Dynamic afise amanota agera kuri 9 aheranye ibitsindo bigira kuri 19 wa 14 mu murongo tukura wa mbere yabamwita Deira Academy amanota 8 uno aheranye ibitsindo bigera kuri 25 wa 15 yitwa Moso Sugar afise amanota agera kuri 7 aheranye ibitsindo bigera kuri 32 mu gihe ku Masipiri nabo baba bahari amanota 6 n'ibitsindo bigera kuri 33 baheranye mu kibanza cyane 34 baheranye na ku kibanza cyane ni ibitsindo 34 amanota 6 harimo na forfait zibiri equipe hano gusa ko muri kosi irakoroka Amasipiri yagiye muri Primus League burya Edi burya twamba tugira ikibazo hari equipe nka zibiri za mazanga batwumve Neymar